Dictionary kabuhariwe ya kaminuza rutura ya Cambridge University mu Bwongereza ivuga ko amahera kari biceri canke inoti no kuvuga impapuro zidasanzwe umuntu aba yibitseko bikamushoboza kuba yogura ikintu canke ibintu binganya agaciro n'ivyo biceri canke ivyo bipapuro bidasanzwe uba wibitseko. Abantu bose dushaka kubaho ubuzima bwiza dutuje n'imiryango yacu, inzu imeze neza, imodoka nziza nshasha, kwambara neza n'ibindi. Twese dushaka ivyiza. Gusa yamara biradusaba kuba dufise ubumenyi bwinshi kukungena amahera akora, uko akoregwa, uko yabungabunga, uko yakoresha neza akagwira, hama akaguha umwidegemvyo. Ubuheze twabonye ukuntu abantu benshi bakorera abandi ubuzima bwabo bwose. Bakorera banyira amashirahamwe, companies, bagakorera na leta biciye mu makori. Hama za banki nazo banyene gutanga ingurane yo kugura ayo mazu n'ayo mamodoka. Subira inyuma nimba waracitswe n'uru rukurikirane episode rw'ibi biganiro by'ubutunzi n'amabanga y'ubutunzi n'abatunzi. Ikiganiro cy'uyu munsi kigira giti: iteho ubucuruzi bwawe, mind your own business. Ese byokunda ko umuntu akorera abandi nawe nyine akikorera? Ese wogwiza umutungo gute kandi ukorera umushahara? Ese cyo bari ikintu ciza kugurura ishirahamwe ryawe? Ese koko gufata ingurane ni ikintu ciza? Menya byinshi utaruzi ku butunzi n'abatunzi n'ukuntu kwisuganya ukava muri ubwo bukene wama mu buziraherezo. Turaza kandi kwifashisha igitabo rurangiranwa canditswe n'inararibonye umutunzi kabuhariwe Robert Kiyosaki mu gitabo ciwe Papa w'umukire, Papa w'umukene, Rich Dad, Poor Dad. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti kuri The Megamind. Muhawe ikaze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 umugabo w'umunyamerika umucuruzi kabuhariwe Ray Kroc washinze uruherekerane rw'amaresitora ya mbere ku isi McDonald's yasabwe kuvuga ijambo ku ishuri ry'ubudandaji rya MBA kuri kaminuza rutura ya Texas University muri leta ya Austin muri Amerika. Ngo umugenzi wo hafi wa bwana Robert Kiyosaki uwitwa Keith Cunningham yari umwe mu banyeshuri b'iri shuri rya MBA. Bwana Ray Kroc amaze kuvuga ijambo ryiwe rikomeye cyane ry'intashikirwa, ishuri ryarasubitswe. Nuko aba banyeshuri basaba Ray nimba yo basanga bagasangira agacupa. Ray yaremeye. Ngo bariko baranywa baganira, Ray yarababaza ati: ndi mu buhe bucuruzi? What business am I in? Aha mwibuke ko McDonald's ni resitora izwi cyane ku hamburgers canke amabega. Aba banyeshuri batanguye gutwenga bibaza ko ari urwenya, ngo kuko abantu bose bari bazi McDonald's icarico ntibamwishuye. Arongera arababaza ati: none mubona ndi mu buhe bucuruzi? Bongera gutwenga cyane. Gusa umwe muri bo afa kwishura ati: Ray, ninde mwisi atazi kuri umucuruzi w'amabega, kugurisha amabega? Ray ngo yaratwenze avuga ati: uko niko narinzi ko muza kuvuga. Ngo bakirindiriye ibyaza kuvuga arasemerera ati: basore namwe bigeme, ntabwo jewe ndi mu budandaji bw'amabega, oya, ubucuruzi bwanje n'ubw'amazu, real estate. Ngabo banyeshuri barumigwa. Keith Cunningham yavuze ko bwana Ray yamaze umwanya munini asobanurira abo banyeshuri ivyo vyiyumviro vyiwe. Mu mugambi wabo w'ubudandaji wa mbere, Ray yarazi ko ubucuruzi bwa mbere kari kugurisha uburenganzira bw'ubudandaji franchise bw'amabega. Ariko ikintu atigeze yirengagiza ni kibanza izo franchise zirimwo. Yarazi ko ubutaka n'ikibanza kari ikintu gihambaye cyane kuruta ibindi byose mu iterambere ry'ubu budandaji bwiwe franchise. Ahanini umuntu wese yaguriza franchise kuri McDonald's yaba kandi ariko arihira yishurira agura ubutaka izi franchise ziriko abigurira ishirahamwe rya Ray Kroc. Ubu tuvugana McDonald's nicyo shirahamwe rya mbere ku isi rifise amazu menshi, real estate, gusumba mbere na Eglise Katolika. McDonald's ifise amwe mu mazu y'amasanganzira n'imfuruka z'amabarabara afise agaciro kuruta yandi yose muri Amerika no ku isi yose muri rusange. Nibanga rigira gatatu y'abatunzi: iteho ubucuruzi bwawe, mind your own business.
imihangayiko yo kurondera amahera n'ubukene bw'ubuziraherezo twamamwo ngo kenshi biterwa n'abantu gukora ubuzima bwabo bwose bakorera abandi bantu. Ikibazo c'ishuri nuko benshi baba ico bize. Tuvuge nk'akarorero, iyo wize guteka uba umutetsi, iyo wize amategeko uba umunyamategeko, umuroya, umuateni. Iyo wize gukora amamodoka uba nyine umukanishi w'amamodoka. Ikosa ryo kuba ico wize nuko abantu benshi baca bibagira kwiyumvira ubucuruzi bwabo, bamara imyaka y'ubuzima bwabo bwose bitaho ubucuruzi bw'abandi kandi batungisha abandi. Kugira ngo umuntu abe utekanye mu vy'amahera bisaba ko umuntu yitaho ubucuruzi bwiwe. Ubucuruzi bwawe buzungurukire ku nkingi y'umutungo wawe, bitandukanye n'inkingi y'agashahara kawe. Nkuko twabibonye mu biganiro by'ubuheze, itegeko rya mbere ni ukumenya itandukaniro hagati y'umutungo n'umwenda, an asset na liability. Ahamwe buke ko umutungo canke an asset ni ivyo bintu vyose ufise bikwinziriza, bivyara amahera bigashira mu mufuko wawe. Mugabo umwenda canke liability ni ivyo bintu vyose ufise bikura mu mufuko wawe bisohora. Umaze kumenya itandukaniro uca wirundaka imitungo. Abatunzi bibanda ku nkingi y'imitungo yabo, mu gihe abandi bose bibanda ku nyandiko z'inyungu n'agashahara kabo gusa. Ibi vyiyumviro uko ari bibiri vyose vyibanda ku nkingi y'inyungu. Gusa rero bifasha umuntu kuba utekanye mu vy'amahera mu gihe ayo mahera yiyongeye y'inyungu akoreshejwe mu kugura imitungo izana canke ivyara inyungu. Tangura kwitwararika ivyawe, gumana akazi kawe ko ku murango, ariko utangura ugure itunga nyaryo, real assets, apana imyenda, liabilities, canke ibintu mburakimazi ugeza muhira bikaba bitaye agaciro wabiguzeko. Bavuga ko imodoka uguze ari nshasha ibitakaje ibice 25 kwijana vyayo wayiguze, ako kanya nyene uyisohoye mu iduka ry'amamodoka. Ntabwo ari itunga nyaryo, naho amabanki akwemerera kuvyandikisha nk'itunga, kuko amamodoka n'ibindi bintu vyinshi bigenda bitagaciro uko bikoresha. Kubakuze, gabanya izo dépenses zawe, ugabanye iyo myenda, hama n'umwete ubudasiba wubaka urufatiro w'itunga rikomeye. Kubakiri bato nabo batarava muhira, nivyo agaciro cane k'abavyeyi babigisha itandukaniro hagati y'itunga n'umwenda, an asset na liability. Bahimirize gutangura kubaka inkingi y'umutungo ukomeye imbere yuko bava muhira, bakubaka izabo, bakagura amazu, bakavyara abana, hama bakisanga bafatiwe mu kibanza c'amahera giteye akaga, bafatanye n'akazi bagura ibintu vyose ku ngurane. Urabona kenshi ugwaruka bubaka izabo bakibohera ku buzima butazopfa bubakundiye kwibohora ku ngurane n'amadeni ubuzima bwabo bwose bw'akazi. Ingurane iba nziza iyo ufashe iyo ngurane ukayiguramo ibintu bikwinziriza amahera, byinjiza amahera mu mufuko wawe, assets. Nk'akarorero, amazu yo gukotesha, amamodoka yo muri transport, ibintu byose bikwinziriza amahera, ubudandaji bwose bukwinziriza amahera. Naho iyo ufashe ingurane ukayiguramo ibintu bikurya amahera, bisohora amahera mu mufuko, ari byo liabilities, iyo ngurane ihinduka imyenda. Itungo umuntu yotanga kwiciyumviro. Mwisi y'abatunzi canke isi ya Bwana Robert Kiyosaki, itunga nyaryo rigwa mu mice myinshi kandi itandukanye. Ubwa mbere, ubucuruzi budasaba ko ubaho abari huri, urabutunga ntubwawe, ariko bugacungwa kandi bukagenzurwa n'abandi bantu. Kuko nimba utegerezwa gukorerayo, ntagara ubucuruzi, ahubwo buhinduka akazi. Nk'akarorero, ububiko, stocks, imbohe, bonds, amafaranga y'amanyamuryango, mutual funds. Ubu bwose n'ubwoko bw'imigabane ugura hama bukaza bukungukira inyungu mu gihe runaka, canke bivanye nuko amasoko kw'isi ahagaze, canke nuko ayo mashirahamwe ariko yunguka, arunguka nawe ukunguka. Ivyo ubutunzi bizana inyungu, harimo amazu yo gukotesha yawe, amamodoka yawe ya transport yinjiza amahera, amafaranga y'ubutegetsi ku bihangano by'imiziki yawe, n'ubuvumbuzi bwawe, igitabo wanditse, n'ibindi byinshi bifite agaciro bivyara inyungu.
ibintu biba biriko byunguka mu gihe ubifise kandi bifise isoko ryiteguye, ibyo bita ready market. Ngo nk'agahungu gato umuvyeyi avyara Robert yari yarize araminuza, yamuhimiriza kuronka akazi keza mw'ishirahamwe ryiza. Yamara umuvyeyi w'umukire we, aha mwibuke ko Bwana Robert Kiyosaki ngo yakuze afise abo yita abavyeyi babiri nk'uko twabibonye. Uyu we yamuhimiriza gutangura kwirundako imitungo y'ivyo akunda. Yaravuga ati, nimba utabikunda ntabwo uzovyitaho. Bwana Robert Kiyosaki akorakoranya amazu, real estate, kubera ko akunda amazu n'ubutaka, ngakunda kubisuma, ngashobora kubitamarira umunsi wose. Ngo naho hoze ibibazo ntabwo ari binini cyane ku buryo byohindura urukundo afitiye real estate, kuvuga ibintu by'amazu, byo kugura amazu no kugurisha canke no gukotesha. Real estate, nimba urakunda real estate ngo ntukabijemwo. Imyaka myinshi cyane Bwana Robert agikorera amashirahamwe nka Marine Corps na Xerox, yakoze ibyo papa wiwe w'umukire yamuhanura. Yagumanye akazi kiwe ku murango, ariko yagumye yitaho ubucuruzi bwiwe. Yagumye akorera ku nkingi y'imitungo yiwe, yagurisha amazu, real estate, n'ububiko buto, small stocks. Ngo papa wiwe w'umukire yama yavuze ubudasiba akamaro k'ubumenyi ku vy'amahera. Nguko yamenya cane kubara, accounting, no gucunga amafaranga, cash management, ni nako yaguma atera imbere mu bumenyi bwo kurebera ishoramari, hama atangura kubaka ishirahamwe ryiwe bwite. Bwana Robert Kiyosaki aravuga ati, nta numwe noremesha gutanguza ishirahamwe kiretse nimba nyene babishaka, kuko ndavye ivyo nzi mu gutwara ishirahamwe ntabwo nobisabira umuntu wese. Gusa hari igihe abantu badashobora kuronka akazi, mu gushinga ishirahamwe bikababera inyishu. Gushinga ishirahamwe rishasha rigatera imbere ni 1 ku 10. Amashirahamwe 9 ku 10 arahomba akugara mu myaka 5 atanguye. Ayo nayo ashoboye kumara iyo myaka 5, 9 ku 10 muri ayo mu nyuma nayo arugara. Rero ni mu gihe ufise icifuzo cyo kugira ishirahamwe ryawe niho no biguhanura. Naho ubundi ugumana ku kazi kawe ku murango, hama witeho ubucuruzi bwawe, mind your business. Iyo mvuze iteho ubucuruzi bwawe, mind your own business, mbashatse kuvuga ubaka kandi ukomeze inkingi y'umutungo wawe. Ni kuvuga ukore ugura ibintu, ukora ugura ibintu bikwinziriza inyungu. Igihe agafaranga kinjiyemwo ntuzokwigera ureka ngo gasohoke. Vyiyumvira uku, iyo agafaranga kinjiye mu inkingi y'imitungo yawe gahinduka umukozi wawe. Kandi iciza c'amahera nuka akora amasaha 28 ku munsi, kandi ashobora gukora ibinjana. Gumana ku kazi kawe ka misi yose, gusa uba umukozi akora cane, kandi rero ugume wubaka inkingi y'imitungo. Ni kuvuga ko ukorera amahera, ayo mahera uyagura ibintu bishobora kuvyara ibindi, bishobora kwinjiza inyungu. Uko amahera yawe agenda arakura, noneho wogura ivyiza bimwe na bimwe, luxuries. Itandukaniro rihambaye nuko abatunzi bagura ivyiza, luxuries, mu nyuma, mu gihe abakene no mu rwego hagati, middle class, bakunda kugura ivyiza ubwa mbere. Abakene no mu rwego hagati kenshi bagura ivyiza nk'amazu manini, za diyama, udusharizo, ubwato n'ibindi, kugira baboneke nk'abatunzi. Basa n'abatunzi iyamara mu vy'ukuri baramunzwe n'ingurane n'amadeni. Abantu b'amahera ya kera, old money, abatunzi b'igihe kirekire, long term rich, bubatse inkingi y'umutungo wabo bwa mbere, hama inyungu canke umwimbu uvuye muri iyi mitungo yabo aba ariyo bagura mu ivyo vyiza bipfuza. Abakene no mu rwego hagati bagura ivyiza bakoresheje ivyuya vyabo bwite, n'iragi ry'abana babo. Hamwe usanga umuntu agura impuzu mu maduka zimvye cane nka Louis Vuitton, Armani, Versace, Prada n'izindi, mugabo ugasanga nta nzu nimwe real estate mwinziriza amahera afise. Ibyiza nyakuri, true luxury, ni impembo yo gushira umutahe no guteza imbere umutungo nyawo. Akarorero, mu gihe Bwana Kiyosaki n'umutambukanyi wiwe baronse amahera y'inyongera avuye mu mazu yabo y'uburaro, apartments, umutambukanyi wiwe yahise agenda agura Benz Mercedes nziza cyane,
ntabwo byamusabye gusaba ingurane canke kwisopa, ahubwo ayo mazu yo gukodesha niyo yayiguze. Gusa rero byamusabye kurindira imyaka 4 kugira uwo mutahe w'iryo shoramari ry'amazu ukure, hama abona gukoresha amahera y'inyongera mu kuriha iyo modoka. Ariko ivyo vyiza no kuvuga iyi Benz Mercedes yabaye impembo y'ukuri kuko yavuye mu gukuza inkingi y'umutungo wiwe. Iyi modoka ubu isigura byinshi cyane kuri we gusumba iyindi modoka nziza yose, kuko bisigura ko yakoresheje ubwenge bw'ivy'amahera bwiwe mu gushobora kuyigura. Ntibisaba ugura imodoka mu mutahe, ahubwo bisaba ugura imodoka mu nyungu w'ivyo uwo mutahe wungutse. Ibintu abantu benshi bakora baja ngaho bakagura amamodoka mashasha canke ibintu vyiza ku ngurane. Bashobora kuba bumva barambiwe, bakumva bashaka igikinisho gishasha. Kugura ivyiza luxury ku ngurane kenshi bitera uwo muntu kwisanga vuba yashavuye canke yanse ivyo vyiza, kubera ko uwo mwenda w'ivyo vyiza uhinduka umutwaro w'amahera. Umaze gufata umwanya ugashora imari mu bucuruzi bwawe bwite, ubu noneho uriteguye gushiraho akabirya. Ibanga ry'abatunzi rinini gusumba yandi, ibanga rituma abatunzi bama bari imbere y'abandi. Ingororano iri ku mpera y'inzira mu gufata umwanya w'umwete mwinshi ukitwararika ivyawe bwite n'ubucuruzi bwawe. Mind your own business. Ese byokunda ko tuva mu bukene tukaba bagwiza tunga nyabo? Ese byokunda ko wicarira gusa hama amahera akaba ari yagukorera? Ariko ko kamahera arafise ibanga rizwi n'abake. Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe twigira hamwe ibi bibazo by'inkoramutima. Kora subscribe aho hasi kugira ntuzocikwe n'ibindi biganiro biri imbere. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, naho ubutaha. Stay blessed. Ciao.